Nongeye kubaramutsa nshuti zanje bakunzi munkurikira kw'ishene ya YouTube Daniel Mugisha. Nongeye kugaruka kandi inyuma y'ibiganiro mw'iyi misi tumaze imisi tubashikiriza byo gutabariza bashiki wacu canke bene wanyu bavyeyi banyu bari mu bihugu vy'Abarabu, ku nkuru twabahaye ejo na hirya y'ejo y'umukobwa yitwa canke umumama yitwa Nshimirimana Everine ariko arakubitwana sebuja wiwe n'abana ba bose bamukubita atabaza avuga ati mumfashe ntahe. Umwe mu badukurikira yadusangije iciyumviro nk'intahe canke nk'inkebuzo ati nimba kihari yovyitwara muku canke dufatiye kuvyo twumvise ari kubikora gutya. Ni muri ya ntumbero yo kubaha ijambo kugira ngo mwe mudukurikira kw'ishene muze murumva ukuntu mwokwigenza mu bihugu vy'Abarabu. Munkundire rero mukurikire uyu umwe mu badukurikira nawe ari mu bihugu vy'Abarabu yagize ico avuga nko gutanga inama canke agishishikije nyuma yo kumva ano makuru. Bite maze go tumeze neza. Hama nkaba narakurikiranye ibiganiro byanyu kunoze ku ma YouTube, abakobwa bari kuhana n'ibibazo muri Arabie Saoudite. Ndavuga ati kubera iki jewe ntotanga icyumviro canje. Hama naravye ikiganiro c'umukobwa bagize baramukubise baramukomeretsa kunoze kwitama ariko aratabaza office nk'umutabare ariko nyene abura ikintu na kimwe kinamurengera. Ngo umwana yamuburiye ngo bagira bamwice. Ariko rero uyu mukobwa yakoze amakosa. Urumva ikintu cyambere aba yarakoze amakosa kuba umwana yoba yaramuburiye ati burya ati wewe ati umwanya n'umwanya ati bava bakwica, ntiyari kuca agenda agaca abwira madame ngo muzoca munyica. Urumva ni kuvuga rero ukuntu ibintu bimeze. Burya iyo warinze uva mu gihugu iyo warinze uva mu Burundi ugashika muri kino gihugu, urumva ni kuvuga uko ibintu byose biba bimeze. Urumva uko hari igihe nyene waba nyene muri situation nyene itaba yoroshe kandi ukabona nta wundi muntu wo kugwana wo gutabara nawe utabajije ugasanga ntaco bari baragufasha. Urumva ugaca hirya no hino ariko kumva ijambo ryonyene gusa kukwica, ico ni ikintu giteye ubwoba cane gose. Vraiment ni ikintu giteye ubwoba cane gose. Je novuga ati ngo ni nk'Imana yoba yaravugiyemo uwo mwana. Urumva ariko rero ni kuvuga iyo maze kuburirwa nkuko, iyo uri umuntu wiyumvira kandi ukavuga ati njewe ahantu uko biri kose natabajije office hase kuntabara, nta hantu na hamwe nta yindi nzira nshobora kubona ntushobora gutabarirwamwo. Urumva ni kuvuga muri aba Barabu ukuntu ibintu bimeze. Iyo ubonye ibintu bikomeye hagati yawe n'Imana uravuga ati n'ubundi ninguma ngaha ariko upfa no gukira ndabihize mu biganza vy'Imana. Sivyo ni kuvuga uyo mukobwa nyamba batarava mu ntuzinye muri iyo nzu y'abandi kuko umwanya n'umwanya bashaka kumugira nabi canke nyene no kumwica bakanamwica. Je ikintu numva namubwira kuko ni benshi bama bagize bahuye n'ibibazo nk'ivyo ariko ikintu mubwira cyo bimaze kumera nkuko office yase kumutabara akabona nta bundi buhinga nagira naso ku rupangu ese amaguru yiwe bare yaboshe nta maguru afise se narabe ukuntu yoso ku rupangu. Sivyo ariko so ku rupangu ni kuvuga aba bose batabona canke n'abandi batabona akavyuka nkajya mu gitondo kuko ntuzanya polisi yo hiyo. Ni kuvuga polisi yitaho abantu b'abakozi kuko irazi yuko abakozi duhura n'ibibazo bitandukanye muri bino bihugu. Urumva amaze gusohoka hanze polisi imaze kumufata ikintu cyambere na mbere cihutirwa iramujana kwa muganga ikabanza ikaraba yuko bosi wiwe atagize iki atamuhohoteye. Naho ubundi bwobwo naguma avugira hari ngo office ngo ntabara. Urumva ni ibintu nyene bitavyoroshe. Niyabona bikomeye cyane ntavyo kuba muri urwo rupangu nasohoke amaze kugira umuntu ya polisi ikibazo cyo kizagikemutse mo kimwe
azohindurirwa iyindi nzu. Polisi imaze kumutora amubwira ati none urashaka kuduha nomero za bosi wawe, ariko icyambere kimwe ntatange nomero za bosi wawe, ahubwo atange nomero zijya office yagize iki yamurungitse, niho bacamudepoza. Urumva bamaze kumudepoza polisi nyandi bambe ntuza office nyari muronderera kandi kazi nyari murungika mu Burundi, nyamba umukobwa abona nyene ahantu hose nyene byanse nyene yumva nyene atakazi, yumva bivanye no kubatabitaho, avuga ati jewe bivanye nuko mutanyitayeho, nabonye nabataje ni mumfashe, ni muntu aburiza itike jewe ngiriki nisurire mu gihugu. Urumva naho ubundi bwo gukora mu nzu batagoye ibintu byo kurya, nubwo wojya intuzenya, nubwo woronka ako gakate kamwe konyene gusa, urumva ukakajya ukakanosha n'icyayi, ivyo ni ibintu bisanzwe. Ariko aba bantu hari ukuntu ushaka kubakorera, umaze kubakorera iyo ukwezi guhezamwe barishima, ariko wewe ukagera mu gahinda kubera iki bivanye n'iki n'ukuntu bataguha umushahara wawe uba wakoreye. Urumva kugira bawuguhe naho ugasanga ni kindi kibazo gikomeye. Urumva cyanke na abakobwa mu isana bari muri bino bihugu bahura n'ibibazo bitandukanye, ugasanga ushitse muri iyo nzu bosi wawe agashaka kuryamana nawe, ariko wowe kubera uvuga ati jewe ndafise icyanzanye. Urumva ntabwo naje gusambana muri kino gihugu, ariko naje kurondera ubuzima. Ni kuvuga yo muri ico gihe iyo bosi wawe yagushatse ukamwankira uburyo bwose bubaho, arondera intuzenya, arondera ingufu soze zibazo kuvuga ati burya rero iki kintu naguse ntagishitseko, ni kuvuga n'amafaranga sinzosubira kuguhemba. Urumva ni kuvuga rero umuntu agenda ahura n'ibibazo bigize iki bitandukanye. Ni kuvuga rero abantu kuri office barakwiye kwitaho abakozi babo, kuko dufate nk'ubu bishitse nk'ubu nk'inzu wabukoramwe nka boss agashaka kumuryamana, ukihenduka telefone kunze kuri office ngo boss ngo ashaka kumuhotera ngo ashaka turyamane, byiza na byiza nibakujyane kuri office ahubwo wabwira ati boss izana uwo mukozi wawe ibintu byose nuko murafu bivugira nga kuri office, kuko ubivuze kuri telefone boss bakamubwira anigiye aca bagira iki baca bakwica. Urumva rero njike numva nyamukuru uyo mukobwa nta yindi nzira jembo nanumva yokoresha, umaze kuja hanze polisi iragutora kuko kuja hanze no gutoroka biratandukanye. Ariko batoroka baje gutogwa n'abantu n'abashoferi bakabajana gukora mu ibarabara, ariko usohotse urupangu uko nyene ata address ufise baravuga ati umukobwa we n'ikibazo iki gikomeye cyane, bagira iki bamukorera ubuvugizi. Urumva bonye n'acyamutwara bakagira iki bakamujana ku ma office bakaraba office yavuyeho. Bamaze kuyibura hariho ahantu mu ntuze mu kigo cyabo cy'abapolisi bashikiriza abakobwa nyene babuze nyene abantu zenya babo, baratelefona bosi bibaye ngombwa akaza akamuzanira pasiporo, bitagenze uko naho ntuzenya ambasade kagira iki ikabaronderera igipapuro bakabona kuja mu gihugu. Urumva ikindi kintu je naco numva kandi cyo bafasha cyane gose nuko umukobwa wese, urumva umukobwa bashobora kuronderera intuzenya akazi. Urumva ni kuvuga je numva basi kugira ibintu byo kuza barakubitwa bahohoterwa bafatwa nabi watabaza office ni gutabare nuko bwasi wabaha inomero za polisi. Urumva bamaze kwa inomero za polisi, ariko nubwo abaha inomero za polisi bwapana ubuntu bw'urofara fa umukobwa we ngo habaye akanwe kaza kanaka ngo ni guca telefone polisi. Oya, kuko iyo telefone polisi yihutira kugushikirana ningo kandi iragutabara kandi vyihuta. Urumva bagiye no ku kazi nyambara uwo mushahara w'ubwa mbere na mbere bagatuma hasi bakatamwo kabiri bakabahereza intuzenya udukarata tujya ariyo bitwa ngo na mayinite amanu za mayinite. Urumva bakayashira mu ishakoshi. Urumva bamaze gushikwa n'ico kibazo urashobora no kuja mu nzu mu cyumba, kuko ibi byumba byo hino nta nifunguruzo banaba ubonye vyakomeye, urashobora no kuja mu ntuze muri douche. Kimwe gusa ikintu ugwanira kutagwa ka telefone, kuko bakwaze telefone n'ubuzima bwawe urumva nyene bucavugira iki bucabuhagarara naho bahuriye telefone, kuko imbere na mbere iyo mushwanye bihutira kwa ka telefone. Urumva kuko bavuga ati ni abafise telefone arafise havugira, ariko ata telefone afise kandi bagacanagira iki bakacabana cawa na wifi. Ariko muri ico gihe babazi yuko ata wifi ufise, urumva
ariko kubera uzi yuko ufise agakarata bakabereka n'ukuntu bakinjizamwo umukobwa wese ahuye n'ico kibazo agaca agira iki agatelefona polisi. Je nico kintu numva co protege abakobwa baba bari muri kino gihugu kuko ni ibintu biteye agahinda vraiment kumva umuntu yakurungitse ku kazi urumva kumva umuntu yakurungitse ku kazi ntagire iki nawe ukurikirane ugatabaza ukagira iki uri kubitwa nabe uri kurafatwa nawe kuragira iki ni ibintu biteye agahinda ari ibintu byo kwihanganira n'ibitari byo kwihanganira pe n'ukuri vraiment ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye agahinda cyane gose kweri. Ndabashimiye rero ndabakengurukiye bene wacu bashikanje bavyeyi bacu muri ngaha kwishene ndazi ko muri benshi mudukurikira mu abakuru n'abato kandi muri mu Burundi n'abari hanze igihugu. Nkengurukiye rero mwe mudukurikira ko mbure mwahisemo kugira akantu bita sabone canke subscribe kugira ngo muze baronka ibiganiro byonse. Iyi sheni rero yiganziwe no gutabaza canke intahe canke inyigisho, nta bintu vya politike bica ku rubuga oya, hano naho kuririra, gutabaza, gushima, kwigisha. Nawe rero nimba ufise intahe canke icyo ugomba kuvuga nukuri urahawe ikaze. WhatsApp yanje ni imbona imbere yanje nyene, hanyuma utangiza akamiso guteranya 358 46 58 331 niyo uhamagara kuri normal cenda kwitaba. Je nitwa Daniel Mugisha, muheza gigwe.